Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mana warakoze neza cyane kuzana makino kibanza mana. Mana databuja warakoze cyane wera witeka. Amateka nayo wawe mana. Amateka nayo yawe mana. Uyu munsi mana nabonye makino kibanza ari kibanza nategeza kuzamo nkavuga ijambo ry'Imana. Databuja sika wa mahanga. Uyu munsi abikoze neza. Uyu munsi nabonye abantu benshi batandukanye. Uyu munsi nabonye abantu benshi bari mu byaha. Nicyo gituma mana turiko twasenga kugira ngo ababoregwa, kugira ngo abantu gwagwa, abantu inzoga ibiyayura mutwe mana, kugira ngo abasengere bose bamererwe neza cyane. Mana databuja uyu munsi ufashe abavuye maze atandukanye, abavuye no mu nzu zose zitandukanye mana, kugira ngo bose bamererwe neza, tubasengere baje mu mpwemu nziza kubw'umutima wawe mana, kubwo kugira neza kwawe mana. Uyu munsi mana urabona ko nzema kano kanya nashize amanga ndapfukama ndasenga ndavuga nti mana warakoze neza kugira ngo aba bose boye kumera nkanje, bakunde Imana, bakunde kugusenga, bave mu byaha, bave mu busambanyi, bave mu bwicanyi. Hallelujah. Mana uravuga ati ijambo ryawe niryo rikomeye cyane, ndasemerera cyane abari mu mihana, abanyumva bari mu bikorwa byabo bose bihane bakizwe, bose bakizwe kugira ngo ijambo ry'Imana gikorere cyane. Turasoma ngaha anye muri Yesaya paje n'amajana 84 ku murongo w'8 haravuga ati sohora impumyi zifise amaso n'ibipfama twifise amatwi, ati amahanga yose nakoranwe mwerekane ivyabona mwatsindanishirijwe, canke mwumve mwemere bari mwebwe vyabona vyanje n'abaswa banje natoranije, nta wundi yakijije atari jewe. Nico gituma nsabira abantu bose kwihana, nico gituma mbwira bari mu mihana baze bihane, bave mu vyaha vyabo. Turasenga cane tukavuga tuti uri Imana y'ukuri, databuja seka w'amahanga, n'uyu munsi turinyegeje mu nyonga zawe Mana y'ukuri, databuja ubona vyose, nico gituma turi ngaha tugusaba ikigongwe kugira ngo abantu bose ubagirire neza. Mana turasenze cyane, urahemanura amazu y'abantu ari mu ivyaha, ubagirire neza. Hey! Ayemi temi bami. None yemwe bantu bose ngaha mu mihano mwihane mwese mudakijijwe, ubwami bw'Imana buzopfa hejuru bubarandure. Turashima cyane ko mwakijijwe. God have mercy upon us. Niwe Imana yampamagaye kugira ngo ukizwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishima cyane. Uyu munsi bahamagariye abantu bose kwihana, kubwo ndakubona ndabona uravye ibyaha, ufukame ndagusengere mu izina rya Yesu nawe ukizwe kandi umererwe neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uri umuntu mwiza ukwiye gukorera Imana, ukwiye kuja mu sengero, niwari ukwiye kuba urumogi, niwari ukwiye kuba unwa itabi, niwari ukwiye kuba unwa iboreza by'amutwe. Nico gituma utondengana uguma nganka gusengera kugira ngo ukwizuje mu mpemu nziza. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Abadayimoni bose baratsinzwe kubw'Imana. Abadayimoni bose bakuvemwe twabasengeye. Abadayimoni bose bari mu kuguru, abari mu mutwe bakunyegeye umubiri wose turabasengeye bose kugira ngo ijambo ry'Imana ribaturire basubiri wayo bwini kuzimu, turabahonyanze n'izina ryera ry'Impemu. Amen.
abantu bose mu imihana nico gituma Imana yandungitse ngaha bose bahamagarirwe ukwihana none nawe ndagusengeye cyane ntabwo umuntu yarungitswe n'Imana agira ubwoba ndakubona mu badayimoni ndakubona mu akabaregwe wewe ariye wewe ariko igitunze umuntu so kurya umutsima ariko no guhazwa n'ijambo ry'impwemu ntajyo kiravugisha canke urahaga neza kandi ukagura umerewe neza uhazemo impwemu Imana iguhezagire ufukame ushira amanga ugome usenga Imana urota Imana demoni yose akuvemo ariko ndi umukozi w'Imana akomeye cyane wazina giwawe witwa gute n'umuntu yarungise na mpwemu ndi umukozi w'Imana wazina giwawe witwa gute izina giwawe wiswe n'abavyeyi izina giwanje ndi umukozi w'Imana pasteur umukozi w'Imana atagira izina pasteur witwa gute wewe si ngombwa ngo umenye izina giwanje ahubwo wamenya ukuntu ugufukama muri mpwemu ukunda kubaza izina yose n'abavyeyi utwansiguriza itajanye wewe ubushima ari abavyeyi no kuvuga yuko utegeka gufukama ngaha hagusengera fukama ndagusengera cya Yesu wayi bidayimoni amadayimoni ni menshi cyane uko ndakubona ku mazuru abadayimoni barakubona uko ndakubaza hani bakunyegeye wayi bisigo jewe ijambo ry'Imana niryo cyanzanye kandi naje ngaha ndungitswe na mpwemu niwe yambwiye ko uwo muntu yakunze ni dawe wa twese wo mwijuru niwe yavuze ko noshaka gukora amakino kibanza ndiko ndakubaza so wawe papa ni dawe wo mwijuru ariwe yatumye mu kino kibanza yuko wawe nawe ni mama wanje niwe papa wanje niwe mama wanje ni ngaha mu iki kibanza bakuvyaye cyane si ngombwa ko mige bamvyariye ahubwo iciza nubwo no gusengera ugakira ngo ibidayimoni jewe ibidayimoni reka ndagukore ko ndagusengera reka ndagukore ko ndagusengera mu izina rya Yesu wihane mu izina rya Yesu inde yihana wewe nyene wihane mu izina rya Yesu wihana abadayimoni bakunyegurukemo tubatwire n'abadayimoni utabona nimwe muzima utabona nimwe za satani zakunyegeye kubera ko impemu z'Imana kugira ngo zikuremo abadayimoni bizabingana gute ibyaha birimwo iciza nuko wofukama nkagusengera bisa gute hari ibyaha warungikemo na Luciferi ni umudayimoni mukuru ariwe yakunyegeyemo akakurungikamo abandi badayimoni buto buto aribo butuma udashobora gufukama ngo wihane banza ufukame ndagusengere ufukame kajewe narungitswe n'impemu z'Imana afise ingufu ziva ku nyota y'Imana uva nganda gusenge ko nico gikorwa naje gukora ngaha wowe si wewe mpwemu si uri mpwemu z'abadayimoni ariko nazanye muri jambo ry'Imana kugira ngo ndagusengere kandi nkundire ndagusengere gume hamwe mu izina rya Yesu wa mugabo haleluya wa mugabo mu izina rya Yesu haleluya urashaka gupfa urifuza gupfa ariko urifuza gupfa sinopfa mu by'impwemu sinopfa mu bw'impwemu mbi nopfa mu bw'impwemu nziza kuko ijambo ry'Imana ryava ko atamukozi w'Imana agira ubwoba utegeka gufukama nkagusengera mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ndagusengera umukozi w'Imana ntabwo agira ubwoba na gato kuko batunzwe n'impwemu subiza mu mufuka inkota kugira ndagusengere abo badayimoni bose bakuvemo umukozi w'Imana ntabwo bagira mu izina rya Yesu abadayimoni barakunyegeye cyane abadayimoni barakunyegeye ari wewe fukama fukama ari ariko ndiko ndafukama sinarije gufukama kugira ngo ndagusengere ariko sindosiriya gusengera abantu bameze nka wewe sio gusengera abantu bameze nka wewe mu izina rya Yesu ingufu za data Yesu uramuzi nizo simbaba nizo zimpa ubuzima bwo kuba ngaha mu isi kuko nta mukozi w'Imana ashaka kuturamura niwe nzi niwe dawe wa twese niwe dawe mu ijuru niwe papa urakazi imoteze ubiriza urakazi ariko nakubaza ko banzu mbabarire nari nzi ko nje kugusengera ariko sinari nzi yuko umeze uko ubu sindose gusengera abantu bameze nkawe gusengera cyangwa ibidayimoni ubu nyene nico gituma nagusabye imbabazi byose bishoboka n'ikindi gihe uzosubira ubona abantu barengana mu barabara babwira amajambo bishakiye Imana yabwiye cyane nanzi ko nje gusengera umuntu kugira ngo akire ariko sanze bigoye
abidayimoni mu uzosubira izina rya Yesu, n'ikindi gihe mu izina rya Yesu. Yesu aramwumva. Nkurama kino n'ikindi kibanza, gihe uzosubira nkurama kibanza. It was at this moment that he knew. He fucked up.